Mwaramutse canke mwiriwe bivanye mu mwese nahaherereye tubaha ikaze mu kiganiro Monday Superstars kiganiro mumenyere tugikora turi babiri mbwa uno munsi kubwo amagara atameze neza uno munsi turaza kugikorana ariko kandi ndanakwibutsa yuko ari kiganiro kiba kikuzanira amakuru y'abastar amakuru nyene aba yavuzwe mu ndwi turangije nkuko vyama rero ni ku munsi wa mbere isaha 2 izijoro iyo bitagoranye ariko kandi niyo vyagoranye imbabazi ziraheza zikava iwanyu mukanya nca ntangura n'amakuru yacu. Yes, nkuko rero narimeje kubwira Satubi ati ngo ewana nagira nsohore umuzigo kabisa ariko rero Nico Biz acha arafata headline zose ya ntireka nkauke ntanyare aho majambo rero she kwandikwa gutyo benshi ati bite aratinye gusohora umuzigo kubera indirimbo Lala yasohotse ya Kiriku ariko kandi canke ashaka kumushigikira mwebwe mwabifashe gute Kiriku kuri yo poste nyene yaje ati nsigenda gufana sigenda gukundura ziko nubwo rukundo bagwerekanye aho bari muri iryo higanwa rya Primizike na ambassadeur ubu murabizi bagiye kuri stage Double J yari yambaye Satubi ama nawe yari yambaye Big Fizzo ngo nurukundo ngo nukwerekana urukundo ngo nta kugenda bajyana Satubi agacerere yarimwo bavuga ati none ko yabonye ko bamwambaye akaguma hoze mugabo urabona neza yuko urukundo abandanya ariko ragwerekana ati mubandanye mukurikirana la ya Kiriku ari kumwe na Chris Ease ariko kandi iyo ndirimbo murazi neza yuko ubu iri kuri YouTube urashaka guca kubitira hajya kugira nawe nyene ushobore kuyikurikirana nigiki Satubi ariko aratinya kugira ashobore kurekura indirimbo ariko ipangira ryari ashaka kuyirekura gute nijya ndirimbo yakubitiye muri Tanzania gukora ivyo byose rero nibibazo tugifise tuguma twibaza ati mbega kwaguma atubwira ngo arasohora mugabo ntatubwira umunsi ateguye umunsi wahe kuduha ico gikorwa tubandanye turindiranye ariko kandi abakunzi b'ikiganiro Monday Superstars ntibizobacika. Ego cyane tubandanye n'abakuru yacu ni Vishu Love uraziko hari haciye igihe kirekire genda kwibutsa ko yuko ari kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yatubwiye ati ndiko ndategura igiteramo one man 1 million ariko kandi one show aho kwinjirizo bari umuriyoni ku bantu batanu aho kuri table ibintu niko byari biteguwe rero ibyavuzwe rero byaratashe gerekerezo rijya nyene rya 16 kwezi kwa gatandatu hari ku munsi wa gatanu yarabiciye biracika byahuriranye n'isabukuru giwe uwo bita umukunzi wiwe yamugiriye surprise aho nyene arabikora arazaramuzanira gato ibintu bigenda neza tubibutsa yuko imbere yaho usanzwe ari manager wiwe Happy Famba yari yamaze kumuha itondezi ijya bakoresha mu kumwa ubwanwa mugabo sans fil ikoze ubuhinga bwa none udashobora kuvuga ati ngo amatara ngo yacize ngo byagenze uku byose rero twagiye tubibereka mu bigano twagiye turabashikiriza mugabo icatangaje benshi ibyo bahora bibaza mbega umuriyoni kweri umuntu ashobora kuronka abantu ego abantu baraje abantu barishikiye yari VIP nyene kujya kunubona ati igiteramo cha VIP kiba gitandukanye na bya bindi biteramo usanga bibera kuri stade ibiteramo usanga bibera ahantu nyene haba hagutse cyo caraboneka nyene ko ari igiteramo kiri VIP haje n'abantu nyene bavuga ati ego turafise ikintu tuje kuraba kwa Vishu byatangaje benshi ngo mbega ko Vishu yamariko araboneka mu makaraoke ariko araboneka hirya nino mugabo abantu baracafise inyota yo kumubona kuko repertoire yiwe iguma ari nshasha mu bantu ukuntu aguma ariko arabikora aho benshi bagiye bemeye ati ni mukali wa live ibintu yakoze ari wenyene one man kuri stage agakora amasaha arenga
indwi amasaha arenga ngahe ari wenyene ariko arakora ngo ivyo byose ngo ivyo rero ngo si vya bose kuko urumva yuko n'umutwe wo kubika asanzwe ufise kutaruha kubikora nk'umwuga kubikora nyene yumva ati ibi ni ibintu biri marasonere biri muri jewe sindinda kurondeza kuko abari bamubonye ku munsi wa kane yari yateramishije abantu ngaho kuri Gera Plaza mugabo nticaburije ko ku munsi wa gatanu abikora nkuko yari yabiteguye yari sabukuru giwe twibukanye rero igenekezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu imisi yose tuzoza turahimbaza isabukuru rya Vishu Love na wewe wari witeze gutyo iyo show ugerageje kuraba ukoresheje amaso yawe wari witeze abantu ko bashaka kuhashika gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Tuva ngaha mu Burundi dukubitira ngaho muri Amerika mugabo kandi tuvugana gusa n'abarundi ngo igenekerezo ya 16 gushika igenekerezo ya 18 niho bari biteguye kugira bashobore kugira ico bavuganye abanywanyi ndetse n'abarongoye n'abarongozi bari muri Dikobu. Iyo tuvuze Dikobu kenshi muca mwumva ngo Dikobu Music Award mukavuga mukumva Dikobu Miss USA mugabo urumva yuko ari ishirahamwe ry'abarundi bagiye hamwe kugira bagire iterambere bakore iterambere nyene ku barundi cyane cyane urumva yuko bakorana ku bantu basanzwe bafise impano ivyo rero ngo bagiye kubikora mu bwaguke bunini cyane kugira Amerika yose ishikigwe abari mu mihingo yose itandukanye niho bari bafise rero ikoraniro ridasanzwe kuri uwo munsi w'igenekezo rya 16 ndetse n'igenekezo rya 18. Yes, ikintu nyamukuru kwari gutanga inyigisho zo kwiyungura ubwenge ku ndongozi za Dikobu ngo kwihweza imigambi yoshigwa imbere kuruta iyindi ikibazo kijanye no kuronswa ibikoresho vya Dikobu mu kazi ka misi yose nkishira hamwe kwiga ibibazo bihanze abarundi baba muri USA na cyane abanywanyi ba Dikobu. Ivyo rero ngo no gutegura ngo ikoraniro kaminuza rya Dikobu hamwe na the best of East Africa event umva yuko nama event nyene bagiye kuza barayategura. Ivyo rero byihwejwe n'abasanzwe bari muri yo basanzwe bari muri Dikobu amugabo bafise imice bagiye barongoye ngaho nyene muri Amerika bamwe nabariya bashoye kwishikira abantu barenga hafi 42 muri ico kibanza. Ivyo rero ngo birakwiye ngo bigiye gushigwa mu ngiro tutibagiye rero n'umuririmbyi Auguste Burundi naho nyene yari ishikiye naho nyene ngo arongoye intara muri Dikobu. Rero muri yo ntara asanzwe abamwo asanzwe serukira rero ishira hamwe Dikobu muri yo ntara New Hampshire niho we asanzwe arongoye kubwiyo majambo yashoye gushikiriza yavuze ati ni vyiza cyane ngo arabona yuko no mu misiza iyo nama ishobora kuzobera aho muri New Hampshire kugira nyene iterambere ribandanye riboneka yuko bitaguma biri muri Arizona gusa. Nivyo rero bigiye gukogwa n'abarundi basanzwe baba bari ngaho mu mahanga cyane ngo mu gukundisha abarundi igihugu cabo. Igituma umuririmbyi Auguste yashoye gutogwa ngo nuko ari umwe mu bakunda gukundisha igihugu abarundi kubakundisha igihugu cabo. Tunakwibutsa yuko asanzwe afise n'isabukuru giwe dukunde uburundi rizobera ngaho muri Arena igerekerezo rya 19 ukwezi n'ukumunani nuko ashaka kwereka abarundi yuko atakwibagira karanga ari kubandanya werekana yuko aho uri hose aho mu mahanga haba hehe utegeza kubandanya ari kurakorera igihugu cawe. Byinshi rero mu biteguwe muri iryo sabukuru ngo vuba ngo azobitumenyesha cyane ngo abakinyi baninde niho bazoba bari hazoba hariho umugwi Amagaba hazoba ari abakomeze nka Kigingi hazoba hariho umutima hazoba
hariho nyene na Auguste ndetse na Ngabo Leonce n'abandi benshi cyane cyane bavuga ngo kuvya karanga. Auguste kuba yatowe ngaho ngo byari bikwiye kuko ngo numwe muberekana yuko igihugu kugira gitera imbere udashobora kuba nyamwigendako, tegeza gukorera hamwe n'abandi ndetse ukerekana yuko igihugu cawe ugikunda. Tubandanye n'amakuru yacu tuco dukubitira kumwe n'umurundi kazi yitwa Gladys mugabo yakuriye mu Butaliyano. Yavuze ati jewe ndabona ukuntu ibindi bihugu biteye imbere, reka nanje nze mu gihugu canje c'amavukiro ndabereke abakenyezi ukuntu natwe dushobora gutera imbere tugakoresha ibikoresho by'ubuhinga, ubukoresho buhinga bwa none. Aha turavugana cyane n'abakenyezi kuko yazanye ico bita Cotex Gaga. Cotex Gaga urazi ko ari bimwe abakenyezi bifashisha iyo bari mu butinyanka. Urumva yuko yavuze ati namwe mukoreshe vya kijambere. Ntiyabikoze wenyene rero, aho ku munsi wa gatanu igerekezo rya 16 yari yahamagaje abanditsi n'abamenyesha makuru abamenyeshe ubwiza bw'iyo Cotex, kandi yongera nababwira yuko agiye gukorana na Mokenzi wo bita Mona Warda, yuko hariwe bagiye gufashanya mu kumenyekanisha ivyo bikoresho vyiwe, mu kumenyekanisha ibintu asanzwe akora. Kimwe rero mu kagoherero duca tuvunira cyane cyane abanyamitahe abanyamitahe itandukanye no gukoresha abanyabuhinga kugira ibintu byose bigende neza. Uno munsi niba turiko turamuvuga ngaha muri Monday Superstars nuko yatoye umwe mu baririmbyi bagakorana. Biba byoroshe rero yuko ikintu cyawe gishaka kugera kure iyo uri kurakorana n'umuririmbyi, iyo uri kurakorana n'umunyabuhinga atandukanye, iyo uri kurakorana n'uwo wese yamaze kubaka izina ryiwe, biba bifasha cyane. Tutera kamo uwo wese umva yuko ufise ikintu ushaka kumenyekanisha, ubu akanya gato gusa ndazi yuko abakenyezi bagiye guhururumbira cyane iyi Cotex Gaga, kuko uyu Mokenzi urazi ko ari umwe mu baririmbyi basanzwe bavyitwaramwo neza cyane cyane mu gukora publicité. Ikaze ridasanzwe kuri mwese rero, mufise ivyo muhayanisha, korana n'abantu basanzwe bafise amazina yabo. Yes, tuva ngaho kwa Mokenzi dukubitira kwa Mr Champagne. Imyidogo ni myinshi, ariko kandi ngo avunira n'akagohe abarundi ngo nta kurabati ngo ni kwera ari naka ngo kugira ngo mushobore kumushigikira. Acishije ku rubuga rwiwe urabona neza yuko yerekanya ati hari umumama hari umustar wo muri Cote d'Ivoire yashoboye gutamba indirimbo yiwe B2B ko bien, urazi ko ariyo iharawe muri kino gihe, yashoboye kwitamba avuga ati uyu mumama wenyine kubera yahitambye indirimbo ni ibintu by'akataraboneka. Aba Drogba abandi banuza aba star yose mwibaza ko mwemera baramufollowinga. Niyo mpamvu jewe agize indirimbo yanje biba ari ibintu bidasanzwe ngo mugabo ngo abona ati ngama media ko atayikora bivuga ngo yaba ari uwundi muntu nyene ngo bafise ngo akagwi kabo ngo ko gushigikira, ngo baba bamaze kumushigikira, ngo yamara ngo ntacika intege, ngo kuko ngo ivyo akora kuri stage, ngo ivyo asanzwe akora cyane ku makonsere yiwe, ngo nk'ubu ngo ntababura mu makonsere atandukanye. Twibaze yuko amakonsere atandukanye yamariko arakogwa tutigera tumubonamwo. Twizere yuko muri izi concert hoho ziteguye vuba akakamo yashoye gutera bashobora kumwumva. Ngo numwe mu basanzwe bakoresha imbuga nivyo yatoye, kuko abona umengo biragoye cyane kugwana n'uyu muziki. Akarorero yashoye no gutanga ngo nko kubaririmbyi, ngo arazikora abaririmbyi benshi bamaze gucika intege kubera kutaronka support cyane y'abasanzwe bomenyekanisha ibintu byabo, ugasanga barafisa abiwabo gusa bashaka gusupportinga ari abandi badashaka gusupportinga. Ngo ivyo rero ngo wewe ngo nibimuca intege. Wakarorero hari abaririmbyi benshi, aharavuga ngo nka Black G, aharavuga ngo ba J Fire, ubu atibaza ngo bari hehe, ngo mbwa wowe ngo kubera inguvu yakoresheje niyo mpamvu ngo atarota ngo
hava, yamara ngo nimba imbuga zimwemera, yamara ngo nimba abikora abantu bose bakavyumva, ngo ngaha mu Burundi bazotinda bavyumve. Mu kiganiro twari twakoranye kiganiro citwa Indundi Hit Show, yashoboye gusigura neza ati abantu bavuga yuko je ntari umurundi ngo ahubwo ngo ndaba ngo sinzi n'ingene no bafata, yamara ngo nimba babona yuko ntari umurundi nibakunda Uburundi nkuko je ndabukunda, ingene ngenda ndabuvuga hirya nino, ivyo nkora byose nkavuga ko ndi umurundi. Ico rero ngo abantu ngo baba bakwiye gukora ngo boguma bariko baratana amajambo ngo kuvyerekeye ivyo. Mr Champagne ugerageje kuraba indirimbo yiwe B2B ko bien, ubu ugerageje kuraba ama challenge ngene abantu baguma bariko barayisubiramo bagira iki, wewe umuha amanota ngahe, umufata nk'umuririmbyi ameze gute, umwete afise wewe ufata gute, umuha amapursa angahe? Gira ico mubwiye ngaha muri commentaire, acika intege abihebe abandanye nkuko yamari ko arabikora, gira ico mubwiye ngaha muri commentaire. Yes, ikiganiro ni Monday Superstar, tunabibutsa yuko ibintu biriko biraryoha cyane ngaho muri Premisique, ngo naho gushaka kumenya ati ngo impano y'umuntu, impano yawe ngo irashaka kuba ariyo buzima bwawe, impano yawe irashaka kugufasha gushika kwiterambere. Ni Double J ubwiwe yerekanye umunezero udasanzwe ngo ashitse muhira, ngo umwana yari muhira ngo yumva nyene yuko ibintu bishushe, ngo ni korale yo mu ntara iwacu, ashitse Igitega ararimba akajambo kamwe gusa, abantu bose bagaca baririmba indirimbo ziwe. Urabona yuko umwana yari ko arakinira iwabo, ibintu biba bimeze neza. Nivyo mu ntara zitandukanye zose baramwakira, mugabo ubona ati Igitega hoho byari ibintu bimeze neza. Ndakwibutsa gusa yuko abambasaderi bari hajya ni Estanishe, ni B-Face, ni Kiriku hamwe na Double J. Yes, nibaza yuko ahatandukanye mu Rwanda muko murabibona, ndetse turindiriye ngo ninde adoshobora gutahukana iri higanwa, ngo ni miliyoni 30 ku muntu azotahukana iryo higanwa. Byinshi rero tuzogenda tubamenyesha ngaha mu kiganiro cacu. Ndanagushimira cyane wewe udahengeshanya kudukurikirana, bandanya ukurikirana ibiganiro bica ngaha kuri Indundi TV, ugende unashigikira indirimbo shasha zihari, hariyo Lala, hariyo La Mugambo ya Natasha, hariho Homoka ya MB Data, hariho nyinshi zimaze gusohoka. Genda ubashigikire, hama urazi yuko wewe niwabikora je nawe nitwabikora ibintu byose biduca bigenda neza. Tujye dusubire kandi mu kindi kiganiro Monday Superstar. Ciao ciao.